Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi kuimana igenekerezo rya 19 ntwara ntumwaka wa 2023 kaza mfite namwe bakunzi ba RPA murano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo zikurikira. Imiryango y'imbonera kure zarungitswe muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo iri mu mubabaro n'agahinda bitagira izina ni mu gihe izo mbonera kure zidasiba gusiga ubuzima mu ntambara zarungitswemwo ariko imiryango ikaba yarabujijwe kugandara ahambavu yuko itanere ku biziga by'ababo ngo bahambanywe iteka. Mwe mu bigisha bo kwishure shingiro girurambira muri commune Kibago y'intara ya Makambarara ntibuca kugutinyira umutekano wiwe ni mu gihe uyo murezi yamaze no gutakomoka ahunga urongo imbonera kure muri iyo commune amuhigira kumugandagura muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'impunzi y'umurundi yaba mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania yabuzwe irengero haraheze indwi zirenga 3 inyuma yahatumiwe ko n'inzego z'igipolisi zo muri ico gihugu haya n'ayandi ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavuga mu mutekano ayi ntambara zikomeye zahuje kuri uyu wa gatandatu no kuri uyu w'Imana mu misozi miremire yo muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo abagwanyi b'umuhari FNL n'ingabo za leta y'u Burundi muri izo ntambara abasirikare b'igihugu barenga 30 ngo nibo boba barahasize ubuzima nkuko bivugwa na Isidoro Nibiza rongoye umuhari FNL haranavuga umwidondoro wa bamwe muri abo basirikare bahasize ubuzima mu gihe ku ruhande rwa FNL ho bavuga ko atawapfuye uretse babiri gusa bakomeretse. Isidoro Nibiza ejo kuwa gatandatu itarike 18 z'ukwa gatatu nuno munsi itarike 19 z'ukwa gatatu ariko mu by'ukuri twovuga yuko intambara yatanguye ku munsi wa kane itarike 16 kwa gatatu aho injigwa z'imenetse za FNL zariko zikizura akarere maze zibona abasoda ba FDN aho barundaniye ku gasozi iyo unité ya FNL ifata ingingo y'ukubarasa ico gitero catumye ingabo za FDN ziyumvira kuza kwihora ariko basanze rutitaha. Intambara z'ejo nuno munsi zabereye ku misozi bita Bicaka na Karundu. Kuri uwo gatandatu FDN yashoboye gutwara ibiziga by'ababo bafata imigambi yo kuraraho mu gitondo cyo kuri wa 19 ubwo wa gatatu kuwa Mungu intambara yatanguye isaha 6:30 zo mu gitondo yari ifise intumbero yo gutwara ivyo biziga. FNL yashoboye guharura neza ibiziga 33 inkomere zitarimwo ntawuzi ko batoba batwaye n'abandi mu ijoro ariko naho nyene ntibashoboye gutwara ibiziga byose kuko umuriro wari mwinshi. FNL bahashitse bashoboye kubona ibiziga bitari bike ariko nkuko twabibamenyesheje mu minsi heze FDN yarabujije abasoda gutwara ibibaranga mugabo harimo babiri uno munsi bari babifise babinyegeje kandi bagize neza. Tuboneyeho rero mbere n'akajyo ko kubikira imiryango yabo. Uwa mbere n'uwitwa Manirampa Evariste deuxième classe numero matricule 81 72 avuka muri province Kirundo commune Bugabira yavutse mu mwaka 1992. Umusirikare wa kabiri yahuye n'ibibazo n'uwitwa Caporal Chef Butoyi Gabriel avuka commune Songa province ya Bururi uwo nawe yavutse umwaka 1982. Injigwa y'imenetse za FNL zashoboye kandi gutora inkoho yitwa mitrailleze na Kalashnikov amabombe ndwi ya RPG n'amasasu menshi cyane y'ubwoko butandukanye. Ku ruhande rwa FNL abasirikare babiri bakomeretse bisanzwe. Mu ruganda rwa RPA twashoboye kuronka Floribert biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira agire ico abivuze ko tukuvuga ibijanye nyene
n'izo ntambara ziriko zibera muri Kongo imiryango y'imbonerakure zigwayo irabuzwa uburenganzira bwo kugandara kandi nta kiziga yigera ironswa. Kamwe mu burorero RP ifise nakimbonerakure yo muri komine Ryansoro mu ntara ya Gitega imaze indwi zishika kuri zibiri igandaguwe mu muryango baherutse babwirwa ko wabo yitavye Imana ariko uretse ko bateretswe ikiziga ngo banabujijwe kugandara. Ni nkuru ya Eric niyo nzima. Nijimbere Jerome mwene Nyabenda Ernest na Bandegeje Tride haize hafindwe zibiri umuryango wiwe w'urupfu rwiwe rwabereye mu ntambara ku butaka bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Uwo musore yavutse mu mwaka w'1945 avukira ku musozi Kampenzi muri komine Ryansoro. Abanyi bavuga ko umuryango wiwe uri mu gahinda ntangere kuva bikiwe n'umusirikare azwi ku izina rya Pascal barihanijwe ko bagira ikigandaro. Abanyi b'uwo muryango wabuze bavuga ko uretse kubuzwa kugandara batigeze babona ikiziga. Nijimbere Jerome rero nkuko bivugwa n'abanyi yaramaze hafi amezi 4 atwawe kubwo ababanyi nyene imbere ko agenda umukenyezi we yahawe amafaranga angana n'ibihumbi 500 ariko amaze kwitaba Imana akaba atakintu na kimwe umuryango we wahawe. Uwo munsi rero nkuko amakuru ava ku mutumba Kampenzi abivuga yakwega kwegwa muri ivyo bikorwa n'indi mbonerakure izwi ku izina rya Mathias Batazira Kazungu. Inshuti n'abagenzi b'umuhisi Nijimbere Jerome rero bakaba babazwa n'ukuntu abana baguma bashorwa ku icumu ariko hagize ikiba abategetsi bakagomba ko kaba kamizwe n'ingoma. Kubwo amakuru dukura ku mutumba Kampenzi muri komine Ryansoro rero hoba hari n'izindi mbonerakure zagiye zijanye n'uwo muhisi nazo nyazoba zahatiza ubuzima. Ntiturashobora kuronka abarongoye imbonerakure muri komine Ryansoro kugira tubabaze ibijanye no kugwaruka ruguma rugwa mu ntambara ku butaka bwa Kongo. Eric Niyonzima mu yavuga mu mutekano kandi hari umunyagihugu wo ku mutumba Mutoyi komine Bugenda n'intara ya Gitega yishwe atemagurwa imipanga na muramu we mwijoro ryo kuri uyu wa gatanu heze. Umuhisi yarazwi ku izina rya Mukeshimana Vital yene kumutemagura nawe akaba yitwa Niyonzima Celestin. Ababanyi bavuga ko Mukeshimana yazize kuba yahanuye muramu we kureka gusesagura amatungo y'umuryango. Umvirize umwe mu babanyi b'umuhisi yaganiriye na RP. Umushinga nayo yita Vitali Mukeshimana yaragandaguwe muri iri joro ryo kuwa gatandatu ishira ku w'Imana akapfiriye ngaha nyene mu Mutoyi neza na neza mu kumutumba Mutoyi akashimbira igatamu ico bapfuye akaba yagize yuko muramu we amuhanura ko yareka gusesagura amatungo yo mu rugo niho rero mu nyuma yaca murengera akaramutemaguza umupanga. Ababanyi baragerageje gutabara baramujana ku bitaro vyo mu Mutoyi ariko ntivyakunze ko abandanya kubaho yaciye acikarira igutyo rero urupfu rwa Mukeshimana waje ugasaba rero ubutegetsi ko kohana uwo muntu nyene kumutemagura hanyuma kandi bakaraba n'imvu batumye amutemagura kuko ubukene mu miryango bwabaye ndanse. Ubukene mu miryango ni ikibazo giteye ubwoba. Turangiriza yavugwa mu mutekano ku kagwi k'abantu bitwaje imipanga mwijoro muri zone Nyakabigi iri mu gisagara ca Bujumbura gahagaritse umutima abanyagihugu baba muri iyo zone. Abanyagihugu baho bavuga ko ako kagwi gahohotera kakanasahura uwo bahuye wese bagasaba abajejwe umutekano gukurikiranira hafi ako kagwi gahungabanya umutekano wababa muri iyo zone Nyakabigi. Inkuru ya Marie-Ange irakoze. Ako kagwi k'abantu bitwaje ibipanga muri zone Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi kagize imisi kagisibije muri iyo zone nkuko amakuru duhabwa n'abanyagihugu baba aho mu Nyakabiga. Ako kagwi gahuye n'abantu ku mugoroba karabasahura eka ugize ngo arigwanira bakamukubita nyamipanga bitwaje. Ijisho rya RPA aho mu Nyakabiga riravyigana. Abatije bagendanye imipanga muri quartier kandi biratwaye imisi itari mike bahuye n'abantu mwijoro basaba bakubita imipanga bakabaca ibyo bafise. Twamaze kubarira abapolisi ko ari abantu bagendanye iyo mipanga. Polisi nacyo kikatubarira ko bazobarondera mugabo ntiturabona ingene barafatwa ngo tumenye abaribo. Nkuko amakuru dukura mu Nyakabiga abandanya bimenyesha ngo ako kagwi kamaze kubikora incuro nyinshi. Muri iri joro ryakeye baraye bahatswe kwiha inkumbi nuko Imana yakinze. Ubwa mbere byatanguriye ku rya gatanu mu Nyakabiga, ubwa kabiri biba ku rya gatatu mu Nyakabiga. Umudamu umwe nawe nyene uko nyene barabasofye babaka ibintu barabakubita. Ubu iri rya gatatu bibaye hagati y'irya kabiri n'irya gatatu ku kabarabara kitwa Gashikanwa kagaburi ya mbere n'iya kabiri. Ejo mwijoro isaha 9:30 bategereye umutipe w'umushoferi akoresha itaxi bubu bamuhagaritse aranga guhagarara basokorana imipanga inyuma bari batatu baragwana. Umupanga waramukubise basi ijisho ryaso gufatwa. Nana nuko yakinze.
abanyagihugu bo mu Nyakabiga bavuga ko ako kagwi k'abantu bitwaje imipanga kagizwe n'abantu batatu gusa kuko nibo bamaze kubona. Basaba abajejwe intwaro n'umutekano aho muri iyo zone kubakurikirana bagafatwa bagahanwa bakareka guhungabanya umutekano muri iyo zone. Uruganda rwa RPA twarondeye ndiho kubgayo Gervais aramutwa zone Nyakabiga ariko ntitwashoboye kumuronka. RPA Nina babwiye mu ncamake y'ano makuru umwe mu bigisha bo kwishuri nshingiro rya Ruremba muri komine Kibago y'intara ya Makamba aramaze igihe atarara muhiriwe. Ababanyi biwe bavuga ko ahigirwa kugirirwa nabi n'utwara imbonera kure muri iyo komine. Amakuru ava mu babanyi biwe amenyesha kandi ko yagerageje no kwitura ubutungane ariko bibi by'ubusa. Hizo nizo na Dani Claire iratwumva. Ubigisha yitwa Aleda Ikunda wo kw'ishure shingiro ry'Iruremba niwe ariko atabarizwa n'abamwegereye kubera gatotezo no guturatuzwa ariko akorerwa n'uwitwa Egide Bizimana arongoye imbonera kure zo ku mutumba Mara. Amakuru ava muri komine Kibago yemeza ko uyu Egide nawe nyene asanzwe ari umwigisha wo kuri Ekofo Mutsindo. Mu ntango y'uko gutotezwa kwa Ndayikunda Ala yagirijwe na Egide Bizimana ko yoba afise umugwi w'abagwanyi bava mu mugambwe CNL. Ivyo Ndayikunda yamirira kure avuga ko ari rementanya. Naho biruko Bizimana ntiyashizwe ahubwo yagumye nyabona amwiruka ko aho mbere yatanguye no kumutegera mu nzira atashe akamukubita aboshe akamutsindikariza ubuzima. Bamwe mu begereye Ndayikunda bavuga ko hari naho yakubitwa ari gusa agahakwa kwicwa. Ivyo kandi bigakorwa n'uburongoye umutumba Rorera ntihagire ico avuga. Isoko ryacu muri komine Kibago rimenyesha ko ako gatotezo kuri uwo mwigisha kataguye kuva mu mwaka w'2018. Mu nyuma Alain Ndayikunda yahavuye yitura ubutungane abumenyesha ico kibazo ariko ntibwagira ico bukora kugeza uyu munsi. Muri kino gihe ntibigikunda nuko akika umusaya mu rugo rwiwe kuko uyu Egide Bizimana n'imbonera kure arongoye bagenda barahiga ko bazomusindikariza ubuzima. Muri kino gihe ababanyi buyo ariko arahigwa basaba ko yokingirwa na rijya ivyo yagirizwa rirementanya atari ivyemezo babifitiye. Urugenda rwa RPA twarondeye Egide Bizimana arongoye imbonera kure ku mutumba wa Mara anagirizwa gutoteza uwo mwigisha ariko tukaba tutashoboye kumuronka kuri telefone yiwe. Dani Claire iratwumva arakenuye. Umuryango witwa Karosi Molo Sosten impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania uratabariza uwawe yabuzwe irengero haratindwe zitatu. Uwo muryango uvuga ko Karosi Molo Sosten yafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza acaja gupfungirwa mu gaco k'igipolisi gicungera iyo kambi. Mu nyuma ico gipolisi kimwungururiza ahandi ahantu hatazwi. Umuryango bukamenyesha ko ufise amakenga ku mutekano w'uwabo kuko barondeye mu buco bwose bwo mu karere barimwo barahebura. Kurikira umwe mu bo mu muryango wiwe yaganiriye na RPA. Rero ndumwe mu muryango wa Sostene aho inkuru y'umubabaro dufite byaturenze twaraye dutakaje umuntu bamuhamagaye itariki 5 ngo aboneke mu gipolisi batangura kumubwira ko namba ya yiwe ariko inamba ijavugana n'undi muntu ukuntu batekereza kugura igikoresho kira ibita Motorola ariyo radio basanzwe bakoresha mu bikorwa byabo ngo biriko biracanswa kuri iyo namba yiwe ya NIDA. Muri uwo mwanya akaba ahise umujyi wa Kimuyira iyo namba muyinyereke barayiduze namba iranka kuduga irabura. Nyuma yo kubura bamubwira ngo atashe bukeye mu gitondo bongera baramuhamagara bamuhamagaye kwabaye kumukubita bamaze kumujagagura n'ibindi byinshi cyane bamukora byo kumukubagura bamurindiza indani mu kasho bukeye itariki 28 batamurindiza kwa makazi baramusingisha yashobora kuba ziraduga kuva ubwo basongora kwa makazi bamusohokana bamusana ku ipolisi ntawuzi mbere ino saha irengero ryiwe. Iryo rengero kuva ico gihe n'ubu ntawe uramenya ngo arihe twarondeze mu busho bw'igasuru ngo ibitabo vyo ngaha bibiri Nyarugutsu cyo ngaha kinyene cyahora aho yaye bari bamufungiye n'igitabo cya kabiri hariya mu bakongomani kandi no mu gasuru hose twamyeyo twabuze nakere twabarikirije twabuze none ubu twatabaze mu dutabarize kweri bibonekana ku ruhigi bagaretsemo amezi makeyi tupfungutse none bongeye gusubira ngo bandanye banyuruza abantu badakwika mu buryo butamenyekana. None ubu turafite ubwoba ko nawe nyene n'uburyo bayiswe umunyanyarya babanze kumukingisha kwa makazi igera asanzwe akorera ahantu bita kuri Tendiba kandi nawe asanzwe kandi aba ahagufi mu bambaye ifazi nyene kandi ko bambaye ifazi nyuma y'igicuba cy'igipolisi nyene aha ku ruhande rw'abakongomani ku zone y'11. Ubu turi mu maganya tumarira atagira uko angana ubu n'umubabaro n'amarira turatabaza no kuri mu dutabarize naho byo bishoboka hose tumenye uwashahasha.
dusozerera no makuru muyavugwa mu mibano aho abategetsi batungwa gatoke mu rudandazwa gweze rw'igitoro c'amagendo RPA ikaba ibashikana mu ntara ya Ngozi aho ico gitoro gicuruzwa mu buryo butandukanye. Ni nkuru tubaza Emmanuel Niyungeko. Bamwe mu badandaza b'igitoro mu gisagara ca Ngozi bavuga ko urudandazwa rwaco kuri magendo rukorwa mu buryo butandukanye. Uyu mudandaza w'igitoro avuga ko hari abategetsi bo mu ntwaro no mu gipolisi bama baronka amaritiro y'igitoro arenga 200 ku mastation bagaheza bakagitwara mu mihana yabo. Abo nabo ngo baba bafise abantu bagiha nk'abagendesha amapikipiki bagaca bakibadandariza. N'abashefu nyene baba basanzwe bakorana n'abapolisi, abandi nabo ni muri aba bitwa ko imba ibintu by'inzahabu cyangwa amakorta. Aha n'igihe bazana n'urupapuro bakwiye ukabura amatare rubemerera gutwara ibitoro. Rero bitwara bimwe bakabikoresha ibindi bakabigurisha. Mugabe byinshi n'ibyo bagurisha kuko bavoma byinshi. Baba basanzwe bafise abantu babo babidandaza cyane cyane b'abamotari, kandi n'aba bashefu nyene basanzwe babizi nk'abakomiseri bamwe bamwe. Uyu mudandaza w'igitoro abandanya avuga ko hari abandi bagikura ku mastation bakuzuza imodoka canke amapikipiki yabo, mu nyuma bagaca bakivoma bakakigurisha kuri magendo ku giciro c'umurengera. Abo nabo bakivoma nabo banyoye mu mamoto yabo canke mu mamodoka cyane cyane mu probox. Nka probox araheza agaharura akaraba versema ashobora kuyikuramo mu gihe gikoresheje n'igihe akigurisha. Amaze kubona akigurishije ko ariho yunguka menshi bivanye n'uko atagitoro gihari, kandi ntacyo usanga yungutse kuko ibidimwe bashobora kumuha 150 yayiranguye 60 n'ibindi hafi 70. Umugwi ugira gatatu uvugwa n'uyu mudandaza w'igitoro mu gisagara ca Ngozi ugizwe n'abacikurira ikobero canke bakajabuka mu gihugu ca Tanzania kukigurirayo. Benshi ngo nabakidandaza ku giti cabo canke abunguruza abantu ku mapikipiki. Iyo bagishikanye aho mu gisagara ca Ngozi nabo nyene ngo baca bakigurisha kuri magendo ku giciro kiri hejuru. Ababikora uko n'abadandaza nyene bikorera rubiki cabo, abamotari cyane cyane baragenda bakakizana kuri fraude mu mabido. Rero ugeze ikobero uratuma cyangwa ukijabukira ukakigurira, hanyuma bakabizana bakabidandaza kuri detaye ku mabuni. Amakuru twakuyaho mu ntara ya Ngozi amenyesha ko haciye iminsi ine atagitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa. Ikibonetse kuri magendo ngo kigurwa ku giciro c'umurengera, aho iritiro imwe igurwa amahera ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12. Arakoze Emmanuel Niyunge ko ninonga amakuru twabateguriye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 ntwara mwaka wa 2023 aciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwaduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashije kutororokanya no makuru nabashikirije. Tuzane muze neza mwari kumwe kuri mikro, ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho ubutaha.